Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Yakaba ari umwana tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse tukaza no kuraba ibiriko biravugwa hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi, aho tuza kuraba amakuru agezwe ko mu gihugu ca Senegal gusa. Ahanini ano makuru turaza kuyagaruka ko mu gisata c'ubutungane ndetse no mu gisata c'amagara y'abantu ndetse n'intwaro ibereye. Murano makuru turaza kugaruka kuri Florian Rangabiye, tuze kugaruka ku mushikiranganje umwe ariko yidogerwa n'abantu batandukanye, ariko abantu bangombwa cyane bariko banmwidogera, muraza kubumviriza muri ano makuru. Murano makuru kandi tukaza kubabwira ibiriko birashikira buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga kuvyo yagiye arakora. Mu minsi iheze hakaba haciyemo umunsi umwe utanguriye no munsi Florian Rangabiye yahawe ingingo yari ivuye muri sentare Ntahinyuzwa. Ni ingingo yafashwe n'abacamanza batatu ba sentare Ntahinyuzwa, harimo Bernard Nzeyimana, Yves Nduwimana na Nadine Nsabimana. Igisata ca Gasambura manza muri sentare Ntahinyuzwa akaba arico cafashe iyo ngingo. Kuko vyagiye biragenda kuva mu ntango, hakaba inzego zifata ingingo. Hari amasoko yemeza ko itegeko rivuga ingene urubanza rucibwa ryavuye kwa General Major Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi, ndetse na General de Brigade Aloys Sindayihebura asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva Florian asambishwa mu iperereza hari ikintu cagomye kigaruka. Iyi akaba ari ifoto ari hafi ya Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Kubw'ivyo yagirijwe ko ngo yoba ari umusumyi w'urusaku w'u Rwanda. Florian Rangabiye akaba asanzwe mu Rwanda imbere yuko haduka indyane z'umwaka wa 2015. Mu kwisigura kwe yarasiguye ko iyo foto yafashwe ku munsi mukuru yarimwo Perezida Kagame akaba yari yawitavye. Muri no minsi rero kwitwa umugenzi w'u Rwanda ngo nicaga gikomeye mu Burundi. Urubanza rwiwe rero bamwe bakaba bavuga ko ari ubutumwa ko Uburundi butumirije guhesha mu matati bafitaniye n'igihugu c'u Rwanda. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, muze kumviriza idonido yavyo ndetse n'ingene vyifashe. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bariko barasaba umushikiranganje Edwin baradahana ko yoshiraho umunsi wo kubakira. Uyu akaba ari umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, ngo kuva ajaho ntaratanga n'umunsi n'umwe kwakira abamwitura bafise ibibazo yotorera inyishu wenyene. Ngo urashika mu bushikiranganje bakakubwira ko ari utegerezwa kwibonera. Guhirahiye ukaja kwicara hafi y'ibiro vyiwe baca bakwirukana ngo nta munsi yababwiye tangira ko umubonano. Ngo rero ivyo bituma abantu bahitura batakaza uburyo bwinshi kubera hari ababa bava kure y'igisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe abandi bashikiranganje bo basanzwe bagira umunsi uzwi wo kwakira abanyagihugu, ngo nawe vyoba vyiza abikoze. Uyu akaba ari umushikiranganje Edwin Baradahana ajejwe amagara y'abantu. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibiriko biravugwa kuri Olivier Nibitanga, buramatari wa Rutana. Uyu ariko aragerezwa vyinshi ndetse akanagerezwa ko yoba afise uruhara mu bwicanyi bumaze imisi buriko burabera muri iyi ntara arongoye ya Rutana. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Imbere yuko dutangurana n'inkuru ya Florian Rangabiye, tukaza kubageza ko n'ubundi ivya buramatari w'intara ya Rutana ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, ikibazo ca Florian Rangabiye ni ikibazo gihambaye cyane ku butungane. Sentare Ntahinyuzwa ikaba iri mu yagomije ko Florian Rangabiye agomba mu munyororo. Iyi ngingo ibabaje umumenyesha makuru Florian Rangabiye yimenyeshejwe ku munsi uheze mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ikaba ari ingingo yafashwe n'abacamanza batatu nababwiye, harimo Bernard Nzeyimana, Yves Nduwimana ndetse na Nadine Nsabimana. Igisata ca Gasambura manza muri sentare Ntahinyuzwa cafashe ingingo yo kugumizaho urubanza rwaciwe na Cour d'appel ya Bujumbura, aho Florian Rangabiye yahanishijwe umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'u Burundi. Nkuko vyagiye biragenda kuva mu ntango, hakaba inzego zifata ingingo. Hari amasoko yemeza ko itegeko rivuga ingene urubanza rucibwa ryavuye kwa General Major Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi, ndetse na General de Brigade Aloys Sindayihebura asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu.
Florian Rangabiye yaciriwe urubanza hakoreshejwe ingingo idasobanutse y'igitabo mpanavyaha ingingo y'amajana 611 ivuga icaha yita ico kumanyura ubutaka bw'igihugu. Iyo ngingo ntisiguye mu gitabo mpanavyaha ku buryo biboneka ico umuntu aba yakoze kugira yagizwe ico caha. Ni mu gihe mu bindi bihugu ico caha kijana no kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu hakaba nk'agace kadasubira kwegukira leta. Mu Burundi haravuzwe icaha kidasaguwe hagaca hakurikira ibihano. Mu rubanza rwaciriwe Florian Rangabiye, sentare ntahinyuzwa yavuze ko insiguro yuko Florian Rangabiye yakoze ico cari uko yavuze mu kiganiro yaremesheje ko yipfuza ko abanyagihugu b'u Burundi bogumuka kuri leta y'u Burundi kubera amakosa ibakorera. Ivyo bamwe bakaba bavuga ko ntaho bihuriye n'ico caha bamushirako. Kuba amategeko y'ingene urubanza rucibwa yavuye ku bantu babiri bagabwa n'umukuru w'igihugu gusa ngo bigasigura ko ifungwa rya Florian Rangabiye n'ubundi ryahindutse ingingo y'umukuru w'igihugu ubwiwe. Ngabari baciteza ubutungane ku ntwaro yiwe ngo muzeruke arerekanye icese kahagaze ku butungane bukoreshwa n'umukuru w'igihugu nkuko vyamye kuva Uburundi bwikukira. Nkuko natanguye mbigaruka ko hagati y'umubano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ibi navyo n'ubundi biri mu bigenderwa ko cyane mu guca urubanza rwa Florian Rangabiye. Abarundi barasavye rwose ko Florian Rangabiye arekurwa. Amashiramwe menshi mpuzamakungu yo mu Burundi no hanze yarasavye irekurwa ryiwe ariko biranka. Urubanza Rangabiye n'ubutumwa ngo buhawe abo bose. Florian Rangabiye asambishwa mu iperereza hari ikintu cyagumye kigaruka. Iyi akaba ari ifoto ari hafi ya Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ku bw'ivyo yagerejwe ko yoba ari umusomyi w'urusaku w'u Rwanda. Muri no minsi ngo kwitwa umugenzi w'u Rwanda ni icaha gikomeye mu Burundi. Urubanza rwa Florian Rangabiye akaba ari ubutumwa ko Uburundi butimirije guhesha mu matate bafitaniye n'u Rwanda. Kimwe mu bikorwa bihambaye vya sentare ntahinyuzwa ngo ni ugutanga umuco ku mategeko atumvikana. Bamwe bakavuga ko sentare ntahinyuzwa yahemutse. Ngo birababaje ko bana sentare ntahinyuzwa tafashe kano karyo kugira isigure uko yumva icaha cyo kumanyura ubutaka bw'igihugu. Muri urwo rubanza ngo bakoresheje ico caha kimwe n'ikindi bakunze gushira ku bantu bose bankwa n'ubutegetsi, harimwo ico guhungabanya ubutegetsi ndetse n'imbibe z'igihugu. Uravye urwo rubanza rwa Florian Rangabiye ngo biragoye rwose gutandukanya ivyo vyaha bibiri. Abacamanza Bernard Nzeyimana, Yves Nduwimana na Nadine Nsabimana ngo nuko bandika mu gitigiri c'abacamanza ngo bahemutse kwibanga ryabo. Abafise ico botera ngo ku rubanza rwa Florian Rangabiye ngo burya bagire ico bakoze. Florian Rangabiye n'ubundi igihano cyo gupfungwa imyaka 10 ndetse n'ihadabu y'umiliyoni w'amarundi n'ubundi akaba ari vyo biza kugumizwa ko. Reka ano makuru yacu cyabandanize n'ubundi ko biriko biravugwa kuri buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga. Imbere yuko Olivier Nibitanga agenwa kuba buramatari wa Rutana, izina ryiwe ryavugwa mu bwicanyi n'inyuruzwa ry'abantu mu ntara yagiye ararongoramwo iperereza. Byarashika kanavugwa kure y'intara ajejwe igihe President Ndayishimiye amugenye kurongora intara muri mukakara umwaka wa 2020 ngo benshi baratangaye cyane batangura kwibaza ati ubwo koko impinduka Ndayishimiye yemeye izobaho. Bamwe bavuze ngo Sindayishimiye amugenye ngo ashizweho n'umushikiranganje wa mbere Bunyoni kubera ari we ava mu Rutana. Kugena Olivier Nibitanga kurongora Rutana ngo vyose no kugena Desire w'amahoro akaba buramatari wa Bubanza. Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazunga akaba umukuru gisagara ca Bujumbura. Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka bakamugira buramatari wa Kayanza. Mu gihe Gerard Ndayisenga we ngo bari ko mu intara ya Gitega, Onesphore Ndayishimiye batazira Brado akaba mu intara ya Cibitoke, komiseri Aime arakaza bataziranyeganyega bakamuha intara ya Makamba. Corporal chef Jean Claude Nijimbere batazira amatwi bakamuha Karusi, Jovech Shaye bakamuha Muramvya, Brigadier General Ndabarinde bakamuha intara ya Ngozi. Ngese umuntu aranzwe n'ubwicanyi yoshobora gutanga amahoro mu ntara arongoye. Olivier Nibitanga yaravuzwe mu mabi menshi cyane atigeze ahanwa gushika naho bamwe bavuga ko yabafise uruhara mu bwicanyi bumaze iminsi buri mu ntara ya Rutana.
Imbere yo kubabura amatari Olivier Nibitanga yararongoye iperereza mu ntara zitari nka Muramvya, Karusi, Kirundo ndetse n'intara ya Ngozi. Uyu akaba ari umwe mu muntu avuga amajambo make cyane hamwe batanamumenya ko ari umutegetsi kubera yoba yifata nk'udusoresore, ariko bavuga ko atagira ikinya na gikenya. Izina ryiwe ryaravuzwe mu mabi menshi, aho muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 yavuzwe mu inyuruzwa rya Jasper Akaza yafatiwe mu Kamenge. Izina rya Olivier Nibitanga ryaravuzwe mu inyuruzwa ry'umumenyesha makuru Jean Bigirimana mu mwaka w'ibihumbi 2016 ndetse no mu inyuruzwa ry'umusore yitwa Abe ahishakiye yari yakoreshejwe n'iperereza mu gutega umutego Jean Bigirimana. Abel ahishakiye yatumwe k'ibujumbura guhura na Olivier Nibitanga, agenda aseze uyu muryango acafatirwa mu Kamenge. Mu minsi mike yakoze Ingozi, Olivier Nibitanga yavuzwe mu bikorwa byakorana n'imbonerakure Musafiri niyo nkuru birimwo nk'inyuruzwa ry'inyankamugayo n'iseti Ndayishimiye muri Ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Abo bose banyurujwe ntibarigera basubira kuboneka. Olivier Nibitanga avuka muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Iyi komine ikaba imaze iminsi ivugwa mu bwicanyi kandi ababukora ntibigera bahanwa. Uburoro bwa vuba ni igadagurwa ry'umusore Yosuwa Iraganje yishwe ku igenekerezo ya 20 ukwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze, bikozwe n'imbonerakure zirongowe na Bernard Niyibizi asanzwe ari umuyobozi w'amashure muri komine Giharo, akaba n'umukuru w'imbonerakure muri komine Shasha ya Musongati. Kugeza ubu abishe Yosuwa Iraganje vyarananiranye ko bafatwa kubera ikibaba cabura amatara Olivier Nibitanga. Bernard Niyibizi yitwa ko anyegeye, ariko ntikibuza ko akoresha amanama amwamwe y'umugambwe. Akandi karorero akaba ari igandagurwa rya komiseri Japhet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri komine Giharo. Yakaba arishwe ku igenekerezo ya 2/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Acicwa haciye hakwiragizwa ibihuha vyinshi ko gucahitanye Japhet Mukeshimana. Ico tumaze kumenya ngo nuko Japhet Mukeshimana yari katohoza ku rupfu rwa Yosuwa Iraganje kandi ko yagomba gufata Bernard Niyibizi. Japhet yishwe amaze kugabishwa na Buramatari Olivier Nibitanga amubaza ico ahora abasendede FDD nari rya Japhet Mukeshimana yari yavuye muri FNL. Japhet Mukeshimana ngo yishuye ko ategerezwa kubaha itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo guhana abishe Yosuwa Iraganje. Abishe Japhet Mukeshimana baremereye icyaha, ariko kugeza ubu mu nta rubanza rw'ikibiriraho baciriwe nk'uko bisanzwe bigenda ku bindi vyaha nk'ivyo. Amatwa dusumira akaba yemeza ko icwa rya komiseri Japhet Mukeshimana ari umugambi wateguriwe hejuru, kandi ko Buramatari Olivier Nibitanga ari mu babuza ko umuco wose uboneka. Mu minsi iza tukazobatsangiza amatohoza yagiye arakorwa kwiganagurwa rya Major Japhet Mukeshimana. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.